Hello everybody, what's popping today? I go by the name Extremely Mombos Kame the fan boy. Iyi ni Let's Talk ubwira kandi. Uno munsi Google yafatiriwe ndi kumena Shama. Aracari mushashe murabizi ariko twaramaze kumwakira mwaramaze kumubona. Rero reka ndamuramutse n'abaramutse hama tubandanye. Umeze neza? Yego ndashima. Baramutse n'abakunzi ba BITV. Hey, abakunzi ba BITV murameze neza nagarutse kandi. Numvise ngene baramukije neza. Hey, yaramukije neza cyane muza ko higanira muryohera frère. Ego, ni Let's Talk rero tuwabwira inkuru ziba zarabaye mu ndwi ariko nitwo bivuga byose ngo tubimare turatororokanya ibyashoboye kuvugwa cyane. Ego, inkuru ya mbere twatororokanije ni mukurinda ko ivuriro Fondation Bonne Action umugira neza reza gusanurwa abafise indwara z'umutima bagiye kuza barafashwa n'igihugu ca Arabie Saoudite donc kwakirwa n'igihugu ca Arabie Saoudite amuri bya salama hose. Ivyo ni ivyavuye mu mubonano mutambukanye mukuru w'igihugu cacu yagiranye n'userukira Arabie Saoudite mu Burundi Ahmed Obeish itariki zibiri hari kwa gatatu. Iyo ni inkuru ya mbere twabateguriye, ni kuvuga yuko abenshi bari bazi yuko Arabie Saoudite yoshobora kudufasha mu kuza turahanahana abantu bazi ko hari abantu benshi bagenda muri Arab gukora akazi ngaho urumva naha baduhaye indi opportunity ko baduza baragira barafasha abarundi bagwaye izo ndwara z'imitima ko baduza barabakira. Kandi urabona yuko iri vuriro riko rirasanurwa abantu bari bafise abantu bagwaye iyo mitima bavuga rero abantu bacu bagiye kuduhererako abantu bacu bagiye guherera muhira mugabo umutambukanye mukuru w'igihugu nawe ntiyayicaye yaciye abandanya baronderera ukuntu bomererwa neza bakavugwa. Barakwiye guverinoma kuzoshimira umutambukanye mukuru w'igihugu kuko urabona ntiyicaye yagumye abitaho yiyumvira abene igihugu biwe. Yego, ivyo nivyabaye mu mubonano yagiranye na Ahmed Obeish itariki zibiri z'ukwezi nyene hari kuwa gatatu. Indi nkuru twabateguriye mu Kayanza imitumba 6 itarifise amazi izoba yaronkejwe mu mezi 3. Ico gikorwa kimaze gutwara imiliyoni 15 hakaba hasigaye izindi miliyoni 15. Murumva rero ikintu c'amazi mu Burundi murazi cyane mu ntara zo hagati mu gihugu ikibazo c'amazi kiragoye. Ikintu c'amazi kiragoye usanga abantu barenga imirambi bagiye kurondera amazi mugabo urumva nkaho mu kiringo hari imitumba yari imaze guhabwa amazi. Yego, imitumba yari imaze guhabwa amazi ni Canzara, Gihororo na Nkuba muri zone Murima aho ikibazo c'amazi cyari gihanze abanyagihugu kuko bagenda hafi ibirometero 2 kugira ngo bashike mu nyonga kuvoma. Umva nk'abo bantu iyo badahabwa amazi bari babayeho ubuzima bugoye cyane kandi isuku riri mu mazi. Kenshi amazi ni yadufasha mu gukora isuku. Benshi usanga banicarira muri bavuga tuzonapfa kubera ibirometero bagenda byari byinshi mu kuja kuvoma. Kenshi kandi abagabo baba bagiye gukora mu mirima na rijya umva ari ruguru abagore n'abana nibo baja kuvoma. Hagiye kuvoma umugore n'umwana bararuha n'ingoga bagacika intege n'andi usanga benshi bagoye amakwashi amakorera ko isuku riki atamazi bari bafise. Mugabo urumva yuko ubu bigiye kugenda neza inyuma y'ayo mezi 3 bazoba baronkejwe amazi batangiye kuvoma hafi bamwe bavomera no muhira. Donc abo tuvuze bo bari bamaze kuyaronka mugabo hari yindi bitumba batararonka. Ni nkuru dukora ku kinyamakuru imbere ariko ntiyashoboye kuvuga iyo mitumba itaranoswa amazi ngene ngara mugabo baratubwiye abanoswa amazi. Murumva ko ayo amahamazi ukoreshwa amayagera ku miliyoni 15 kuri abo bamaze kunoswa amazi nayo harimo nayo bariko baratanga. Haracasigaye izindi miliyoni 15. Yego, mugarika twizere ko bizogenda neza mu ntara hagati ndetse no mu zindi ntara Kayanza yonyine ushobora gusanga ariho n'izindi ntara nyinshi zitararonka amazi mu mitumba itandukanye. Nuko rero turasaba izindi ntara zironka amazi ubundi tubandanye kumererwa neza tubandanye twitagatira mu isuku ryinshi cyane. Ariko kandi nubwo biruko nubwo Bujumbura hari amabombo menshi canke abantu bafise amazi mu mpango hari igihe usanga amazi ari karaka mugasanga cyane nko ku munsi turonka amazi ngira nk'amasaha 3 saa 6 z'ijoro ugasanga umuntu yarindiriye amazi kashika ngaje kuyavoma
ugasanga umuntu yarayizama yindiriye amazi rero n'ibindi bice bimwe ibijumbura bitararonka amazi nka hose nko mwitenga nane n'amazi menshi bafise mu birizi rero benshi batararonka amazi mugani kuricana urumva naho bazoshikirwa baravyizeye urumva tugiye kuraba mu Burundi amazi menshi amazi ava mu misozi yego mugabo ugasanga dufise ikibazo nk'iki harakwiye kugwira abahinga bashobora gutuma umurundi wese atabura amazi narijya arako gumatera ingwara zigiye zitandukanye zisaba n'isuku ryinshi ingwara zisaba isuku tukiraho nyene ku kintu c'ingwara umushikiranganje w'amagara y'abantu yaramenyeshije abarundi ko Marburg nubwo itarashika ku butaka bw'u Burundi ngo Burundi burageramiwe kuko buhana urubibe n'igihugu cy'u Rwanda kivuga ko iyo ndwara donc murabizi yuko twari twababwiye muri restock yaheruka twari twababwiye ko hari indwara ndavuga gute itaramenyekana cyane no mu Burundi yaramaze kumenyekana mugabo mu Burundi ntirahashika si nyinshi cyane niribonekeza cyane si nyinshi kandi iranateba kwibonekeza nyangwaraga irateba kumenyekana urashobora kumara iminsi 3 canke indwi 3 utaramenya yuko iyo ngwara bifise mugabo bavuga yuko iyo ngwara ishobora kwandukira naho ubu utaramenya iyo ngwara kwifise uri kuraramukanya na mugenzi wawe canke muri kumwe irashobora kukwandukira ivyo rero Lidwine baradahana yabivuze mu kiganiro yakoranye n'abamenyesha makuru ego hari itariki 2 ku munsi wa gatatu ego ngo ibimenyetso by'iyo ngwara rero abataramenya iyo ndwara imeze nka kujya kwa Ebola ngo ni ingwara imeze nka kujya kwa Ebola ndafise ibimenyetso byinshi bihuriyeko na Ebola ego urameneka umutwe cane ukadawa canke ukacibwamwo uravirirana amaraso mu bihimba vyirondoka mu mazuru mu binyigishi mu ngingo n'ibindi ivyo byose n'ibimenyetso z'iyo ngwara mumva ko ari ingwara iteye ubwoba cyane kuvirana amaraso ibaze wewe uviranye amaraso mu zuru rimwe kabiri gatatu atari umuntu abarundi twaramenyereye kuva umuntu akubera izuba canke ubukorwa bwinshi tuba dukora umugabo ukavirirana amaraso mu zuru rendi mardi mercredi mu binyigishi vyawe bidagikunda kurya n'akanyama kubera amaraso aguma ava gusa no rero umushikiranganje Lidwine baradahana aciye akoresha iganiro amenyesha makuru kugira dushobore gutera kamo abarundi babandanye kwirinda iyo ngwara ya Marburg kandi umushikiranganje aranasaba yuko abarundi twokwikingira iyi ngwara ego bakaba bavuze rero mu kuyikingira yuko hari mu kwirinda gukorana kuramukanya dukoresheje iminwe ndamukanya y'amahoro dusubire amahoro ya Kristo amahoro ego sama amahoro twirinde Marburg ego no gukaraba n'amazi meza n'isabuni apana gukaraba n'amazi abarundi rero turagoye bakubwira gukaraba n'amazi meza n'isabuni ega amazi arakura ubucafu muga ntabukura bwose ariyo utugwara tumwe utumikrobe tumwe dusigaramo ugakaraba neza n'isabuni nka kurya ubudufu kandi apana rimwe gusa misi yose ku mwanya nimvuye muri toilette ukibuka gukaraba uvuye muri ville tashe muyiruke kubera uhura n'abantu benshi baba bagiye batandukanye ego n'ikindi naco yashimitse ko cyane gutizanya impuzu ivyo rero abakobwa n'abahungu bakiri batoya birakunda kubagora cyane ntibumva yuko gutizanya impuzu ari kibazo mwirinde gutizanya impuzu mugenzi wawe neza kubwira ati ndafise ahantu ushaka gusohokera ndafise ahantu ushaka kuja ntitagahozo namba uramubwira we Marburg yateye kirazira gutizanya impuzu gwaruka muraba mwumva impuzu zanyu ahubwo no kuzitaho nazo ni kuzimesa kujya ukorera isuku umubiri wawe na nyampuzu nyene kuko irashobora kubita ikwandukira direct kameme ya mpuzu yawe wayikuye ukayimesa ni vyiza pana yuko impuzu wambaye rimwe isiramo kabiri wayitizije mugenzi wawe arayizanye ntiyayimeshe uciye wambara umva yangwa rigenda yinjiye si wowe nyene uyandukirwa mu gihe wagize ivyo bintu umuryango wawe nawe urashikirwa n'abagenzi ababanyi yego nawe rero ifo kura ushira na distance tute twegerana dukoranye ko kugira Marburg ntitwandukire nga muri BI turacikingira nirashika mugabo no kwikingira kandi umurabizi ngahandi dushobora kwinjira ngaha tutegeza gukaraba
gukaraba n'amazi meza n'isabuni. Yego. Iyindi nkuru ni inkuru yaciye intege abantu, ni inkuru yakomerekeje benshi ku mitima. Ubwato bwagize isanganya muri Congo. Harapfiriyemo abantu benshi muri ubwo bwato, naho batarapresiza nombre y'abantu bapfuye. Bamwe baravuga yuko hapfuye abantu 28, abandi bakavuga ko hapfuye abantu 278. Ntibararonka igiharuro gikwiriye neza kimeze n'amategeko c'abantu bapfiriye muri ubwo bwato. Mugabo nk'uko babivuga kandi ubwo bwato bwari burimo igiharuro kirenze. Harimwo abantu benshi donc barenze igitigiri ubwo bwato butegeza gutwara, kuko abantu ngo bari barimo bavuga yuko ubwo bwato bwoba bwarohamye kubera uburemere bw'abantu benshi, ngo mu bwato buri sanse gutwara. Iyi ni inkuru dukura ku kinyamakuru BBC, aho bavuga umukuru wungirije w'intara ya Kivu ya ruguru yavuze ko iperereza ku cyateye iyi mpanuka yahitanye abantu nibura 28 igikorwa, ariko abari baburimo mu Kinyarwanda niko turiko turabisoma ntibashidikanya ko ari ukurunda abantu amagana mu bwato butwara abantu 50. Numva ko bwari ubwato bwisanze gutwara abantu 50 bari barengeje bagacatwara abantu barenga amajana 2. Bavuga yuko harimo n'imizigo kujya kuntu bwari ubwato buri kuburaja kuri centre ahantu muri ville. Bugiyeyo rero umva bategeza gutwara ibintu badandaza byinshi, abantu benshi baba bagiye, umva benshi muri abo bari abadandaji bagiye kudandaza. Rero harimo ibintu byinshi batwaye kudandaza biremereye navyo bagashashaka ko abantu benshi nyene umva bwategezwa kuruhama. Peut-être ko bashobora kuba bari bazi no koga, bashobora kuzi koga mugabo bavuga ko no muri Kivu hariyo gazi. Hariyo gazi nyinshi, gazi ishobora no gushaka kugukwega uri mu bwato hafi wegereye amazi ishaka kugukwega. Gazi nyinshi benshi bishwe na gazi kame murabyumva. Muri iyo Kivu hariyo gazi, umaze kugwayo utazi koga baza kugutabara, niyo wowe utari bwapfishwe n'amazi gazi yonyine irakwinigirika kuyica. Kurumva ko bari bageze ku metero zisaga amajana 5 gusa ngo bugere ku cambo. Donc bwari busa n'ubushitsi, bagomba bashike ku nkengera mugabo kaciye uruhama. Ngo ibiro vya perezida wa RDC Congo bivuga ko iyi nzira y'amazi ariyo abaturage ubu bahitamo kugira ngo ntibace ahafashwe na M23. Umva ko bahitamo guca muri iyo nzira y'amazi bahaca ari benshi, donc aho bahora baca harafashwe n'umuhari M23, niyo mpamvu baca muri iyo nzira y'amazi. Nta handi bafiseho guca, nta kandi kayira bafise kwiciramo barumba ngira mvuge barundi n'abakongomani nayo nihinze. Yego nta kundi kuntu bafise bo bigenza, naho urumva barengeje mugabo nta bundi buryo nka kurya bisi ziba zabuze mu Burundi ugaca usanga bisi yarundanya abantu benshi ni muri bwa bumwe bashatse gukorera muri bwa bumwe nabo baca bapfira muri bwa bumwe nyene. Yego ariko mu bwato ntari très danger mu mazi oya namwe atari très danger. Ibaze mwibarabara zijya bisi tuba twarundananyemo twese, hariho n'abagendera ku miryango babigize umwuga, niyo bisi bituzuye ugasanga kugendera ku muryango birabaryohera. Ca wibaza baciye nkajya bariko barakora kumutako hashobora kwibuka tujeni mu kiranga yerekana ingene tadodera ku muryango akagagenda karamutaka kumutako bariko barahakora hasi harakoze hejuru baracyatunganya. Rero amabisi usanga ari haca iyo ariko iragenda bisi iramera nk'iyigirijwe gatora. Ca wibaza rero uwo muntu bisi mugiye kwepfa gute? Uwo kumfishwa n'amazi basi bakaronka ico bahamba bisi kuguyeko ubicapata hamuguye mu mazi naho niba gutore ukagenda bakakurondera. Nuko muri Kivu atana makrokodile ariyo babigire mu Burundi uribwa na krokodile popotami bikubona usanga yasamye. Barashobora gukura muga kuko urumva nabo aho bose baguyeyo bari abatora igitigiri. Bavuze ko hariho abo bataramenya irengero ryabo bakiriko barabahiga, kuko urumva mu bwato butwara abantu 50 bamaze gutwara abantu barenga amajana 200. Donc baba amajana 3 baba batwasa gacushira ko niyo mizigo rero bari batwara. Abantu bamaze bumva bagaca bavuga ko bamaze gupfa abantu 28 naho bataramenya igiharuro gikwiriye neza, bavuga ati ngo ni iki. Bagaca bavuga ngo abantu 78, umwanya umwe ni 28 undi mwanya ni 78, ntibararonka igiharuro. Yego
bamaze gupfa ugaca wumva yuko ntibararonka igiharuro mugabo baracahiga bisigaye hari abandi bapfuye bari mu mazi baburiye irengero petetse barayonze gazi yarabayongesheje. Tukiri kuri iyo nkuru nyene yo kwiyunguruza aha mu Burundi Bujumbura, ni inkuru dukora kuri Radio Isanganiro. Ego Bujumbura bamwe mu batunzi imiduga bavuga ko igikorwa cyo kwiyandikisha mu ntumbi nibuke imbere yuko tuvuga iyi nkuru hari ikete gigeze gusohoka gishirahamwe Sopebu, donc ribwira abantu bazogende kuri ETS kwandikisha imodoka zabo kugira baze baranwa igitoro. Ego ni kuvuga yuko rero baratanguye baratanguye kwandikisha zijya modoka mugabo rero bamwe mu batunzi izo modoka hari abatabishima. Region n'ibishimwa na bose niyo mpamvu hari abatabishima bivanye n'ukuntu bitegekanije nga kuri radio televiziyo Isanganiro batubwiye bati bamwe mu batunzi imiduga bavuga ko igikorwa cyo kwiyandikisha mu ntumbero yo gukurikirana itangwa ry'igitoro biciye ku buhinga bwa none kitoroshe. Batumye ko n'uburongozi bw'ishirahamwe Sopebu rijejwe urudandazwa rw'igitoro bamenyesha ko abayandika basaba ko buri modokari yandikwa ku nimero ya telefone imwe. Ufise imodoka 10 ngo ategerezwa kuzandikisha ku nimero 10 nyene. Ni kuvuga yuko Sopebu ni ishirahamwe rijejwe kugira kudandaza igitoro. Donc barabatumye ko mugabo rero muri abo batumye ko abantu bose donc bafise imiduga bariko barashima ivyo bintu mugabo ngo hari ababishima ariko duhereye kuri aba batabishima ingene bimeze urumva umuntu afise imodoka 10 ku nimero 10 n'ibintu bigoye nimero za telefone ari no kuri karanga muntu nturenzi kuguriza carte simu nimero 3 hari usanga afise umuryango w'abantu badashikana batari yego kugira aramukomeye kwandikisha kibizo kandi sinabenshi atabufise barashaka kukubwira ngo rondera ngo mugo wizera umuntu kwandikisha imodoka biragoye ko umuntu mwandikisha ko imodoka yiwawe ngo adoze kumwashereza igitoro ashobora no kukiganya igitoro cyaba aba yagiye gutwira ku ariko ivyo bintu nibaza ko bifasha nibaza ko bizofasha kandi cyane muri iki gihe azi ko twari tumaze igihe atagitoro twishikiye turiko turabona ugasanga kuronka imodoka n'ibintu bigoye. Ego ubu mugabo biragendeka bo nubwo bura bisi usanga nyene habaye utundi tubazo gasanga yatevye kuzura zatevye kuzura abantu nta mirongo tukibona. Ego cyane kenshi niho usanga imirongo ari myinshi mugabo umuntu ahita yinjira yigira ubu nubwo ubona umurongo mwanya muto ubuhetse ko ikigisi ziguma ziza. Ego umuntu aridora abantu baridoraguza abarundi ubu ushaka winjira mu zijya zifise amarido bisi bamba idafise plafond je sinjamwo uyu igitoro kiri winjira mu imeze gute je kame nayo zijya zifise inunze plafond nezifise akanunze akarido kujya bwo harimo na climatiseur ari zisanga demo climatiseur kandi igitoro cyarabonetse ntikirazira mugabo rero bon ibintu mu Burundi abarundi turizi twese turi bigabo ntituramenyeza kirezi urashobora kuba ikigabo mbwa Jesse je uri kigabo kandi tuzinanye hari ibyo wowe uzi mu bindi mugabo Jesse ndikigabo bon abarundi kugira dutahure ibintu byiza baba batugiriye biragoye harimwe n'abavuga yuko kuri abavuga ko n'ubugaba n'ubwo ubugaba utahura ntabe ikintu utamenya ntamwe n'ubugaba hagiye hariho umwana ariko ubugaba no kutamenya biratandukanye reka nakubaza kubera iki hariho umwana mu ishuri usanga ari kijuju kubera ubugaba uko kubera kutamenya nta umuntu ari kijuju kubera ubugaba hari umunyeshuri w'ikijuju iyo umwigisha kwisabanya ibijuju neza cyane none kibaye igihe yasigiza kwita umwana ikijuju bon peut-être nakoresheje terme mbi kuyamurengerera nta kibazo mugari umwana yanka kwiga se ugasanga nk'ibintu mu ishuri ntabitora sivyo atari kubera atavyashoboye kwiga mugari kubera iki ubugaba hariho n'abandi bananirwa kubera kudatahura ukutamenya ivyo bintu kandi ubishizemo umwete wo bimenya ni kiye kintu utomenya ikiye kintu utoshora kumenya ego barashiramo umwete ugasanga nk'umwana aradubiye afise n'umwete ari mu mwete mugabo arabati jewe nigeza kuva muri ishuri mugabo ugasanga subube gitu ugasanga abantu ntidufise capacity abantu ntibafise capacity mu bintu atari ivy'iwawe hajye ucumva ngo twese ntitwaremewe kuyiga hariho abantu bataremewe amashuri reka
bataremeye amashuri ari umuntu atiga kandi bakabaho neza n'ababosi mu Burundi n'ababosi benshi mu Burundi n'ababosi benshi mu Burundi nta numwe ivyo nibisanzwe umugabo nta numwe yavutse azi ngo nzokwiga Chelsea nta kibazo rero ubonye bikunaniye ucukuramwo akarenge uragenda kwishuri bikunaniye ucukuramwo akarenge bitari gwaho bisigira abishobora jewe sinigeze nanyigo oya jamais narindi mu vy'iwanje uretse ko ufise amashuri make hari amashuri utari nta kibazo nayo nzoyashobora tuzopambana neza nanira nzoyibona naragerageza hari amashuri rero reka tuje mu byo twari turimo nta kibazo bon rero sopebu yashatse korohereza abanyagihugu bafise amamodoka hajya bagiye gutonda peut-être ko bazovuga ngo idi wowe uyandikishije uzoja kunywera kuri station kugira bikorohere hari n'igihe usanga babarenganije kazamangira imodoka ni VIP bagiye kunywesha igitoro ngo ni VIP kubera parfait afise amafaranga station gacivuga ati uyu ari VIP anywa imbere yuko shama anwa igitoro rero ndibaza ibyo bizoca bihava kubera bazoba banditswe hazoba hariho liste y'ukuntu banywa peut-être barinze bagira ibibanse na désordre mu bisanzwe bazoba biteguye yego kandi bavuga yuko no mu bashaka kwandikisha izo modoka zawe ni itegeko ryatanzwe ko bategetswe kwandikisha imodoka zawe nabo benshi batabishimye yego bavuga ko n'ikiringo babahaye muri bajya babishimye kuko si bose urumva babishimye ababishimye bavuga ko ikiringo babahaye ari gitoye bashaka bongererezwa gutabishimye batabishimye mu buryo ubuwo bajya bavuze yuko bamwe bavuze yuko bafise ivyo bintu by'Android atazo bafise ama numero de telefone babasabye ariko ni wotunga imodoka udafise Android nubuga erega bajya badafise umwanya nibo bazokoresha Android basi umwanya wo gushika hajya kwandikisha zijya hariho application bazoteresha warinze ubikigaba ugaba muri byose we niwumva yuko icyambere hari abantu bafise imodoka mugabo batazitwara zikoreshwa n'abakozi uwo mukozi arabigira boss akabimushikiriza akabimutunganiriza agenda n'imodoka y'akazi baramutahana muhira kandi bakongera akamutwara mugabo bitasigura yuko irinzi ibi y'akazi abayijejwe barahari barabigiye ko sopebi hari yego ndavyumva udafise umwanya rero ndiko ndakubwiye nk'ubu agenda nk'akarorero agenda afise imodoka muga akazi nkora nasinye contrat yuko bazontahana bakongera bakantwara ku kazi rero nimba afise imodoka si yo gutwara ku kazi nimba ari muri weekend canke vendredi hageze ku mugoroba bagiye gutembera aho sawa ni kuvuga iyo modoka nta mukozi ifise nje ndi responsable wayo nubwo ntayitwara ku kazi donc mba ndi ku kazi sindonka umwanya wo gutwara iyo modoka nta muntu ufise ayintwarira niho rero ukoresha ya Android yawe bavuga Android ni ukoresha ngo uteshaje application hama niyo mpamvu bisaba Android rero igituma nakubwiye yuko ari ubugaba abo bavuga ati Android bafise bazoba babuze umwanya je nico cyambere bazitwara nta mwanya dufise Android zacu hariho n'ukubwira ko iyo link yanse iyo bya application yanse ufise amahera ufise imodoka biba bigufise na Android kiretse hariho abantu badakunda amatelefone ya Android urakonexio gute reka hariho abantu usanga badakunda n'amatelefone ya Android turi muri mode nyine oya rero usanga badakunda amatelefone ya Android raba monde tugize gututungati akazi tugakoresha amatelefone nanje niyo mpamvu nakubwiye ko akazi tugakoresha amatelefone internet n'ubugaba banse nabyo bashaka iterambere rizobagora gutahura bon mugabo sopebu ikaba ivuga yuko abashaka kwiyandikisha abafise umwanya wo gushika aho biyandikishiriza ni ku kibuga ca ETS Kamenge ku kibuga ca Paroisse Kanyosha no ku biro bya zone Kinama donc imbere yuko turangiza rero tubanze tuvuge ivyo mu muziki navyo n'indirimbo ziriko zirasohoka abarinzi bariko barasohora indirimbo ku bwinshi twavuga nka Mimiro team barasohoye indirimbo yitwa Vyarangoye twavuga Sabi yarasohoye indirimbo Fagiola Chuma aho basohoye ku munsi umwe na Big Fizzo indirimbo yitwa Nk'umundani zose n'indirimbo zasohotse kandi tunabibutse yuko Sabi uno munsi kuri umunsi nyine wa gatandatu afise concert mu Bubiligi aho benshi bariko bavuga yuko yategeza kugenda ku munsi wa kane ariko mu indege iramusiga bivuye ukuntu abamenyesha makuru bariko baramusaba ibiganiro rero yaciye yihuta aragira iyindi tike y'uno munsi yejo kugira agende bisiba concert y'uno munsi aho kandi
mwomenya yuko haragiye na MC ya micro nawe ni yaragiye ari twatangiye kubona amafoto yiwe no rero twaciye tumenya ingene sanze zagenze so congratulations ku baririmbyi bariko barakora cyane ubona yuko bariko baragenda hanze gukora amakosa bashiramo n'inguvu mu bintu byerekanye n'umuziki w'u Burundi kandi courage cyane n'abasanzwe bayifise kuko barinze bashika aho bageze ubu umwete wose uwo babuze yego courage vraiment Sabi Big Fizzo n'abandi bose muri ko muragira ico mukoze muri iki gihe vraiment umwete mwinshi mubandanye mwikorera umuziki w'ubundi bandanye no kuryoha cyane yego twabanye neza cyane gose bakuzi ba BTV bakuzi ba Restock ari makuru twaturukanije y'uno munsi naharangiriye ariko kandi tunazitse ko dufite services zitandukanye photography videography umuntu afise imanzi arahaye kazi tumuhe qualité nziza tumuhe ikintu yipfuza tunabitse kandi ko turashobora kubafasha kugerageza amahego yanyu n'ibihumbi bibiri gusa uriha kugira ugerageze amahego yo kuja kwibera muri Amerika ukaba umunyamerika nimba ubishaka kugenda n'ishwa yawe rero iyo shwa turayigufashamo ngaha muri studio za BI ego kandi tubikora neza cyane kubashaka kandi kwifotoza nko yabivuze gukora ama mariage amadote maze zitandukanye ushaka video isa neza ushaka ifoto itoka umuntu akubona akakubazani wifotoreje karibu muri BIT dukora ibintu vy'amavuta ibintu bisa neza cyane karibu vraiment ntucikwe bon kenshi nimwateba muzosanga bamaze kudufata ego ariko kandi misose kama tuvuga abantu twamatubwira abantu kuza nturashimira abantu bamaze kuza abantu bamaze kuza turabashimiye mu bidukorera fresh mu bandanye mugira n'abandi bazi so turabakunda cyane ciao ciao